Mwiriwe canke mwaramutse abakunzi ba VYUKAA TV bivanye naho muherereye na cane abakunzi b'ikiganiro VYUKAA Business Class, ikiganiro tubigisha canke ikiganiro kibatahuza uburyo mushobora kwiyungunganya mu buzima bwanyu bwa misi yose, gutyo tugahangana n'ikibazo c'ubukene gihanze ibihugu vyinshi kw'isi na cane ivyo ku mugabane wa Afrika. Kuri microphone muri kumwe na jewe Vyukusenge Jean Petit, mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe n'umuhinyanyuzi Joy. Turabashimiye cyane mwese mudukurikirana, mugomba kwandikira mutumenyesha yuko mukumbuye ibiganiro vyacu na cane ikiganiro VYUKAA Business Class. Tubamenyesha uko twagarutse cyane gose, turabire hamwe ingene dushobora kwiyungunganya. Rero turahumurije abakunzi bacu, abakunzi bari Burundi, abakunzi bari mu Rwanda, abakunzi bari Tanzania, mwatwandikiye mutumenyesha ko mudukurikirana. Twagarutse VYUKAA Business Class kuri VYUKAA TV, twagarutse. Rero tutarabandanya, ndagusabe ufyonde subscribe ariyo abone, wongere kandi upartage, wongere kandi ukomante, utumire abagenzi bawe gukurikirana iyi chaîne, bashikana ko bino biganiro biryoshe, ibiganiro vy'akanovera, ibiganiro bikonewe muri kino gihe ca none, aho abantu bose kw'isi bibaza ingene buhangana n'ubukene, ingene buhangana n'ibibazo bibahanze by'ubutunzi mu buzima bwabo bwa misi yose. Tutarandiye turabandanya n'ibiganiro vya VYUKAA Business Class, aho twari tumaze ikiringo kitari gito twahagaritse gatonya kumvo zitatuvuyeko, ariko tubamenyesha yuko twari tubafise ku muzirikanyi. None VYUKAA Business Class benshi twaramaze kuyitahura, twarumvise yuko ari ikiganiro gica kuri VYUKAA TV, ikiganiro kibafasha kumenya uburyo mushobora kwiyungunganya, mbere kibaha ubumenyi bukenewe kugira ngo mushobore kwiyungunganya mu buryo bwiza. None twarababwiye vyinshi, twarababwiye amategeko ngenderwako agenga umuntu ashaka kwiyungunganya vy'ukuri yogendera kuki, yo kubahiriza iki. Twarababwiye icarico entrepreneuria, twarababwiye icarico mu entrepreneur, icarico commerçant, icarico mu commerce, twarababwiye vyinshi cyane gose. Uno munsi rero tuzananye teme nziza cyane canke icivugo, aho turabira hamwe ingene canke ico umuntu yokora kugira ngo ashobore gushinga uruganda rwiwe, mu kinyamazuru création d'une entreprise. Vyogenda gute, umuntu yokorera iki, yokorera kuki, yokubahiriza iki, canke yokwisunga intambuko izihe kugira ngo ashobore gushika ku rwego rwo kugira uruganda rwiwe canke entreprise yiwe. Intambuko ya mbere ari nawe tugomba tuyage ko kuri uno munsi muri kino kiganiro, ni gushobora guhitamwo iciyumviro nyamukuru c'umugambi. Niyo ntambuko ya mbere ituma umuntu ashobora gushinga ihinguriro ryiwe canke uruganda rwiwe canke umugambi wiwe. Burya umugambi wose uko uburi, uko ubutunganije, ibanga ryawo canke ubuhinga bwawo canke kanovera kawo gahagaze mu ciyumviro nyamukuru c'umugambi, ico twitwa mu kinyamazuru idée d'entreprise canke idée d'affaires canke idée de projet. Ni ciyumviro nyamukuru c'urya mugambi wawe. Rero uruganda gose canke gushiraho ihinguriro canke umugambi wari wose bihera mu ciyumviro nyamukuru c'urwo ruganda, mu ciyumviro nyamukuru c'uwo mugambi. Biba bisaba yuko iciyumviro uzanye kijanye canke gifise ivyo gihuriranye navyo mu buzima bwa misi yose, bwaba ubwiwawe canke bwabo ubizaniye. Bisigura yuko iciyumviro nyamukuru c'umugambi gifitaniye isano n'ibikorwa uzokora, mbere ni naco gisigura ibikorwa vyose ugomba gukora mu ruganda rwawe canke mu mugambi wawe, mbere ni naco kinasigura n'ingene ivyo bikorwa uzobikora. Gisigura yuko
umuntu yihenze mu guhitamwo iciyumviro nyamukuru c'umugambi aba yihenze mu bintu byose. No munsi abantu benshi bazi yuko umugambi tuwuhitamwo kubera wunguka, ariko sivyo. Hariho ibintu byinshi dukorera ko, hariho intambuko nyinshi dukwiye gucako kugira duhitemwo umugambi mwezina. Izo ntambuko nizihe ko ari vyo no munsi tugomba turabire hamwe. Intambuko ya mbere, ubwa mbere ni kumenya ingorane nyamukuru ihanze ikibano. Kumenya ingorane nyamukuru ihanze ikibano ni kuvuga yuko muri iyi si canke muri buno buzima bwo kwiyungunganya turimo, ico twitwa monde entrepreneurial canke vie entrepreneurial, duharanira kuzana imigambi, duharanira kuzana ivyiyumviro bifise ico bikosora canke bihubura mu buzima bw'ikibano tuba turimwo canke mu buzima bwa misi yose. Ni muri iyo ntumbero rero iciyumviro cyose tuzana, umuzi wacu wa mbere ni kuba hariho ikibazo kanaka kiba kiri mu kibano tuba tuje gutorera inyishu. Bakunzi ba VYUKAA business class, turabahamagarira kwiyumvira d'abord, ubwa mbere muhere kubanza kudonda neza no kudekriva canke gusigura neza ico kibazo, rondera neza ikibazo kiri mu kibano. Muri kuri no ntambuko ya mbere turakoresha ubuhinga bwa P zitanu, 5P. 5P ni ubuhinga budufasha kwibaza canke kugera aho intandaro y'ingorane aho yahereye. Bisigura yuko burya abantu benshi abaribaza yuko bariko baratorera inyishu ibibazo baba bafise canke biri mu kibano, mugabo vy'ukuri bakaza gusanga bakoreye ku ngaruka ahubwo z'ikibazo. Rero kugira umuntu atorere inyishu ikibazo nyezina, ntarabira kubigaragara gusa, ahubwo aribaza inshuro nyinshi kubera iki gushika ageze ku muzi rero w'izo ngaruka zose. Urya muzi niyo ngorane nyamukuru ibigize ikibano, niyo ngorane nyamukuru ibigize aho hantu buri, niyo ngorane nyamukuru ibigize abo bantu bamo mu bana. Niyo rero ngorane tuba dukwiye gutorera inyishu. Irya nyishu tuza gutora y'iyo ngorane ya wa muzi twashikiye, nico rero tuca twitwa idée d'affaires, nico tuca twitwa umugambi ukenewe mu kibano. Rero abantu benshi no munsi barahamukiye imigambi yungukiye abandi, imigambi yereye abandi, mugabo ntibiyumvira kuzana imigambi itorera inyishu ibibazo biri mu kibano cabo. Gutyo rero twagomba dusanga abantu bariko bakora imigambi isa, bariko bakora imigambi hafi imwe, ugasanga igihugu cose kirimwe imigambi imwe. Ikibazo rero kiba cabereye ntibabanza kwiga ikibano cabo, ntibabanza kwiga ikibano bagomba batwaremo uwo mugambi. By'ukuri ico kibano gifise ingorane zimwe n'ikindi kibano kanaka bakoreyemo umugambi kanaka. Ivyo niyo ntambuko ya mbere. Ntambuko ya mbere rero nkuko nakunda babwiye ni kubanza kurondera no kudondora neza ingorane iri mu kibano. Intambuko ya kabiri ni kwiga neza iyo ngorane, analyse et étude du problème communautaire canke besoin communautaire. Ukwiga rero neza iyo ngorane biri mu mice itatu. Umuce wa mbere umuce wa mbere ni kwiga la durabilité. La durabilité, mbega iyo ngorane mara ikiringo kingana iki, mbega iyo ngorane vy'ukuri canke uko gushaka canke ico kibazo muri ikibano ndimwo kimara ikiringo kingana iki, ico twokwitwa la durabilité. Ica kabiri la périodicité, mbega iyo ngorane ntijana n'igihe kanaka. Hariho ingorane ziboneka mu ci zitaboneka mu rushana, hariho ingorane ziboneka mu rushana zitaboneka mu ci, hariho ingorane ziboneka igihe c'amashuri kigeze niziboneka amashuri yatanguye. Abisigura yuko nukwiga neza ico kibazo yuko gifise igihe kibonekerako canke kiberako canke cuburukirako canke ari gihoraho. Ivyo biranagufasha guhitamwo ico cimviro ko kigira icumviro nyamukuru canke wongihagarika. Hama intambuko rero ya gatatu yo kwiga ingorane cyane nyamukuru, donc kuyinjira indani mu muzi, ni kwiga igituma iyo ngorane hari, la cause principale. Imvo nyamukuru y'ingorane ni yihe, biva kuki. Rero iyo umuntu amaze kumenya imvo nyamukuru
avura imvo nyamukuru, arondera gutorera inyishu kwataka canke kubangamira imvo nyamukuru. Uko umaze kubangamira imvo nyamukuru ubukuyeho yangorane ntisubira kubaho. Gutyo rero iyo niyo izo ntambuko zibiri za mbere ziza kudufasha rero guhitamwo iciyumviro nyamukuru c'umugambi cyo twitwa idée d'affaires. Twariko turavuga yuko bwa mbere harimwo identification du problème, identification et description du problème ou besoin communautaire. Ni kuvuga kudonda kuvuga canke kurondera no kudonda neza imvo ingorane canke ikibazo kiri mu kibano, aho twabonye ko dukoresha ubuhinga bwa 5P, aho twibaza kenshi kubera iki akarorero nk'ubu amazi arabuze mu kibano, ni kwibaza kubera iki amazi yabuze, kubera ko ishirahamwe riyatanga ritashoboye gushikana amatwiyo ngaha, kubera ko amatwiyo yataje, kubera ko amatwiyo atamahera hari yo kuyagura, kubera ko atamahera hari yo kuyagura. Donc uguma wibaza kubera iki gushika ushitse ku ndunduro y'ikibazo. Hama intambuko ya kabiri twarabiye hamwe kwiga neza ingorane. Kwiga neza rero ingorane tuba turiko turashaka turondere neza ya ngorane tuyiga, analyse approfondie du problème communautaire, aho twiga la durabilité, la périodicité, mugabo kandi gasura tukiga la cause principale, imvo nyamukuru. La durabilité twavuze ni kiringo iyo ngorane imara, la périodicité igihe iyo ngorane ibonekeramwo. Rero intambuko ya gatatu yo kushobora gutora iciyumviro nyamukuru c'umugambi ciza ni analyse communautaire. Analyse communautaire niyo ntambuko ya gatatu. Iyo ntambuko ya gatatu rero analyse communautaire dufashije ni iki ho? Analyse communautaire ni kwiga ubuzima, ni kwiga ikibano, ni kwinjira mu kibano neza ukaciga. Hama ikibano rero dushobora kuciga mu buryo butatu canke mu mashusho atatu. Icambere ni kwiga ubuzima bw'imibereho bwa misi yose, ico twakwitwa vie quotidienne. Bega muri ico kibano mu buzima bwa misi yose babayeho gute, bamenyereye bafungura ibiki za misi yose, babayeho gute, biyumvira iki, bashira imbere iki, bizera iki. Donc ibi biradufasha rero kumenya n'umugambi tubashira, kumenya n'ubwoko bw'umugambi dutwara muri ico kibano. Ni ikintu gikomeye cyane gose abantu bakunda kwirengagiza, gutwara umugambi mu kibano. Uwo mugambi ukabunyuranye n'ubuzima bwa misi yose bw'ico kibano, uwo mugambi ntukwerera, birangira by'ukuri ugize ikibazo. La vie économique n'ubuzima bw'ubutunzi, mbega ubuzima bw'ubutunzi muri ico kibano umeze gute, bwifashe gute, abantu baho bafise uburyo bwinshi canke bafise uburyo bubayabaye canke n'abakene. Nukwiga aha muri kino gihe tuba turiko turanashaka no kurondera ni bangahe bazoshobora kugura iki kintu, ni bangahe bazoshobora kugura kino kintu tugomba dutware hajya ahantu, ni bangahe bazoshobora kwitabira uno mugambi atakibazo kibaye, ni bangahe bazoshobora kuronka amahera yo kugura kino kintu, hamwe twobishira kuri ano mahera cyangwa kuri kino giciro kanaka. Ishusho ya gatatu twiga ukibano ni vie professionnelle. Mbega abantu bakora iki mu buzima bwabo bwa misi yose, abeshejeho n'iki, biyumvuganya bakora ibiki. Ibi biranatuma umenya ico ushobora kubashira bivanye n'ivyo babayemwo bakora n'ubuzi bwabo. Rero muri kino gihe tuba turiko turashaka kurondera kuzana iciyumviro nyamukuru c'umugambi ciza kijanye nabo tugishiriye, ntidusange twahushije. Abantu benshi rero birirwa barahusha, ugasanga yatwaye iciyumviro ciza mbere warashije ico yitwa ciza kandi cunguka nk'uko benshi bakunda kuvyihendako, mbwa bakagishira akagitwara mu kibano kirimwe abantu badahurumbira, wanashima badakeneye ico ciyumviro. Rero no kuba maso. Rero iciyumviro ciza gitegerezwa d'abord kuba gishoboka, gishoboka bikunda ko umuntu agikora, agishira mu ngiro, umuntu agiha ubuzima. Wiyumviriye ibintu, kwiyumvira ibintu ntibihagije, ngo no kwiyumvira biga bintu bishoboka, kiza kuba ciza uko gishoboka ko umuntu agiha ubuzima kaba. Icya kabiri, icyumviro ciza gitegerezwa kuba gifise ingorane gitoreye inyishu canke icifuzo kanaka kije kuzuza ico twokwishe mu kinyamazuru répondre à un besoin. Icyumviro ciza gitegerezwa kuba cishura ku ngorane kanaka canke icifuzo kanaka.
icya gatatu ico ciyumviro nyene gitegerezwa kuba gishobora kwinjiza ikintu kanaka. Turi mw'isi aho dushaka yuko umuntu tumuha ikintu nawe akagira ico aduhaye. Rero niwazana iciyumviro utabanje kuraba yuko nawe uzogira ikintu uronka, uzosanga uri kuricuza icyatumye ukora ico kintu. Icya kane, iciyumviro ciza kandi iciyumviro nyamukuru c'umugambi giteguye neza gitegerezwa kuba kijanye n'ubushobozi bwa nyene kugitegura. Tugerageze kwiyumvira ivyumviro bijanye n'ivyo dushoboye, bijanye n'ubuzima bwacu, bijanye n'ivyifuzo vyacu, bijanye n'amapassion canke ama engagement uko turi twebwe. Voilà. Hama icanyuma, iciyumviro nyamukuru rero gitegerezwa kuba kijanye n'imibereho yawe. Abantu benshi bari kubera kwigana usanga bariko barakora ivyiyumviro bakuye kwa naka, babonye kwa naka vyaramwereye, reka nanje nkore. Oya, kora iciyumviro kijanye na wewe, kijanye n'uriwe, kijanye n'ukubayeho, kijanye n'ingene wewe nyene ivyo ushoboye n'ivyo umaze kubona n'ivyo usanzwe ukora. Kora ivyo vyiyumviro nyene nivyo vyiza, reka kwigana abantu. Mu kurangiza, intambuko ya kane rero ari nayo ya nyuma kugira ngo umuntu ashobore gutora iciyumviro umugambi ciza, ico twokwitwa idée d'affaires. Hariho ubuhinga bwiza, ico twokwitwa analyse fiforme. Izo ntambuko navuze haruguru zitatu ziheze, umuntu aca akora analyse fiforme canke analyse SWOT ku bakunda icongereza. Ku bakunda rero igifaransa, iyi analyse fiforme ni cigwa umuntu aba ariko ariga arakora yipima wenyene canke yiyiga wenyene ubwiwe. Ico cigwa rero kidufasha iki? Ico cigwa kidufasha kumenya inguvu zacu force. Ca kabiri kidufasha kumenya intege nke zacu faiblesse. Ca gatatu kidufasha kumenya opportunité dufise canke uburusho dufise. Ica nyuma ni intambamye menace zidushiriweho. Isigura ko rya fe ya mbere ni force, fe ya kabiri ni faiblesse, fe o ni opportunité, m ya nyuma ni menace. Analyse fiforme FFOM. Rero iyi analyse bidusaba, biraba vyiza yuko iruhande yo kumenya ikibano, iruhande yo kumenya ingorane iri mu kibano, bisaba canke biba vyiza ko natwebwe tubanza tukiga, tukimenya abo turi vy'ukuri. Force nizihe nguvu zanje kuri uno mugambi, nizihe nguvu zanje, n'ibihe bintu mfise nk'inguvu kugira uno mugambi uzongeze kuvyo nifuza, n'ibihe bintu nishimira, n'ibihe bintu abandi badafise ariko jewe mfise mpaya. Rero izo nguvu uba ufise ni nguvu zo kugira ngo nizo gukomeza. Les forces sont à renforcer, bikomeze zikomeze zikonsolide, ziha umushinge ufadika. Les forces rero zirakomeye cyane gose ngaha kuko ziranakwereka n'ingene, ziranakwereka n'ibintu ukwiye guhadikiriza muri uwo mugambi wawe. Hama faiblesse n'ibihe bintu mfise binyoganyoga, mbere nkwiye no gukuraho, nkanagwanya, nkabikosora, nkanavyiyumvirira ingene nshobora kubikosora. Nivyo twitwa les faiblesse mu mugambi. Vyeri bitegura bitondeke neza, hama uharanire kubikuraho, uharanire kubifuta kuko birashobora kubangamira umugambi wawe. Rero izi force na faiblesse uko ari bibiri ni ibintu biba biri ku muntu ubwiwe, bimuvako afise. Force nivyo afise yihaya kandi vyiza, faiblesse navyo nivyo abafise bimuvako bibi. Donc soit nivyo ashobora kubabuza mugabo donc bibi bishobora kubangamira umugambi wiwe. Hariho rero biva hanze, bizanana hanze ari vyo opportunité rero n'uburusho. Uburusho nubwo gusezisa, nubwo gufatiraho. Les opportunités sont à saisir, nivyo gufatiraho. Uburusho rero entrepreneur canke umuntu umunyungura migambi canke umuzana imigambi yo kugwizuzi aharanira kurondera buno burusho, kuko uburusho niyo nzahabu ya mbere dufise mw'isi y'imigambi. Udakurikirana uburusho bwagushiriweho, udakurikirana uburusho buhari kubw'ubuzima bwawe canke kubwo ivyo ushoboye, menya ntuzigera utera imbere. Haranira kumenya uburusho buri mu kibano cawe kugira ngo ushobore kubukorerako, ushobore kuzana umugambi ujanye n'ubwo burusho. Rero muri ico gihe bizoca bitumuzana umugambi unaguye, uryohoye kandi ujanye n'ibihe. Hama icanyuma ni menace.
les menaces rero ni ntambamyi zishobora kuza kubangamira wa mugambi wawe. Izi menaces rero turaziyumvirira ko kugira ngo tuzirinde canke tunazikorereko. Ivyo dutegura byose uzikorerako, icyo utegura cyose uguma wibukane nzohavura ngira intambamyi kanaka, acha wigingene uzovyitwaramo. Voilà, rero ibi bintu bine, force, faiblesse, opportunité, menace, biraza gutuma ushobora gyohora neza cya cyumviro cyawe umugambi, za nguvu ukaziranforsa cyangwa ukazikonsolida, za faiblesse ukazikosora, hama ya opportunité ugacawe ushiraho ubuhinga bwo kuyafata, bwo kuyakorerako, kuyasezisa, hama amamenase nayo ukayakorerako kugira ngo witegure za ntambamyi nizaza kugutera zizosanga waraziteguriye. Gutyo rero iyi analyse FIFOM duhereje ko iza kudufasha kubandanya icyumviro umugambi twari dufise, ushobora kukibandanya bivanye na resultat canke inyishu utoye. Mugihe usanze force zisumba faiblesse umugambi urabandanya, mugihe usanze faiblesse arizo nyinshi gusumba force, uwo mugambi no kwiyumvira ukundi kuntu ukora. Uwo mugambi ubugikeneye kuwusubiramwo ukisuzuma neza, bishobora ukanawuheba. Ashobora no kuwuheba mugihe usanze intege nke zawe arizo nyinshi gusumba inguvu, uwo mugambi siwo. Hama mugihe usanze opportunity ari nyinshi gusumba menace, ukorereko kuko opportunity ni itunga rikomeye cyane. Mugabo mugihe usanze menace ari byo byinshi, ntambamye ari nyinshi gusumba uburusho, umugambi urashobora kuwuheba. Hama yanaliza FIFOM iraza no kugufasha kandi kuvuga nireka ndawugurisha umugambi, ugasanga force faiblesse harimo equilibre, harimo ukungana, mugabo hari ikibazo kana kubona nyamukuru, naho wogenda gute tuvugitoreye inyishu ucutuma udandaza ukarondera abafise uburyo bwo kurengera ico kibazo babonye nyamukuru, udandaza ukawubaha bakawukora. Nuko izo uko mwadukurikira mfata igitangura nizo ntambuko umuntu acako kugira ashobore kugira canke gutora iciyumviro umugambi ciza kinoboye kandi kijanye n'ibihe. Turabashimira cyane bakunzi ba VYUKAA TV.